amahoro mwese muriko muratwumviriza hadiyo ni Peace FM ry'ugwaruka mushobora kutwumva ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 ni kuri wezi 3 akaburungu hadiyo Peace FM akaburungu.com. Iyi radio isamiranira mu gisagara ca Hamburg mu gihugu c'Ubudage kwibarabara gitiriwe Felix Jungering. Nayo makuru mu rurimi rw'ikirundi muyumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Amakuru twabateguriye ahanini ashamikiye kuri zino ngingo zikurikira. Mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike hazindutse hatogwa inyandiko zitagira umukono mu gihe hari haramutse hahimbazwa isabukuru y'imyaka 62 Uburundi bumaze bwikukiye. Mu Burundi haracari ikibazo gikomeye kuko bamwe mu Barundi aribo usanga bazingamika igihugu, iyo ngeso ikaba yigaragaje kuva imbere y'uko Burundi bwikukira. Muri aya makuru muza gukurikira umushingamateka Federico Bamvuginyumvira. Mu ntara ya Ngozi havugwa umwana w'imyaka 6 yakorewe ivyamfurambi igihe abavyeyi biwe bari bamutumye kugura isabuni ku butike, mu nyuma agatogwa bukeye yatawe mu kinogo ari ikiruruma. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na jewe Jean d'Arc Gikundiro ngirenda yabashikirize ndiko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Twese hamwe tubahaye ikaze. Radio Peace FM. Kera bakarike hutu bavuga bati bugabo burihabwa. Erega n'ubu bugabo burihabwa kandi abarundi bazohaguruka bavyankegareho. None ntubizi ntiwabivuze wewe wenyene. Ni abantu bazoga bavuga ngo leta duhe leta ntacyo izobaha. Oya abarundi no guhaguruka bakayibwira yuko igezaho izirikirakora kuko urabona ko nawe urabibona ko birenze urugero. Ariko muri ano violence ibintu bya violence sivyo bazobikore kuko birashoboka rero bigwanisho byinshi bishoboka abantu batakoresheje violence. Abarundi barazi inzira bazofata rusiri nico bazokoresha kuko iyo umuntu wamubwiye kabiri gatatu kamubwira ntiyumve inzira ni nyinshi nawe urabivuze bazokoresha ngira ngo inzira ishobora kumvikana. Yego kandi biza byaragatangwe epitasi cyo tazi nuko iyo umuntu ashikira ubutegetsi yaciye muri zo nzira z'ibigwanisho aca twarukonye je urabibaza ndabi indabo ibazwa yanye kose bazobabuza kubandanya uko bariko barabikora kuko ntibizokomeza uko biriko biragenda kandi byaranatanguye ikuru nuko abanyagihugu bakanezerwa ibi bintu byo kwama baturatura bari mu moko bari mu bintazi bikavaho bigahagarara nico gikuru muri byo bagatera imbere bakagira agateka kamwe twamye. Ako gateka rero bazokagira abadede batakihari kuko ivyo abadede bakora ngira ngo ntibashaka pako gateka kahaba nabo abadede babuko nyene nibo bazoba bari bazoca gusa no guhindura bohindura kuko abadede bagiye mu ishamba babwira abaporo bavuga ku baporo na gucyo nyene n'abandi nuko rero twe twibaza ahubwo tugomba kujamo tukumva yuko ari ubwo gusoza twese turi hamwe. Ico nibaza abarundi twese ico coco nico mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politike kuri uyu wa mbere igerekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'2024 niho hahimbazwa imyaka 62 igihugu c'u Burundi kirose intayo kwikukira kucivugo umwidegemvyo mu vy'ubutunzi niko kwikukira nyakuri. Ibirori vy'uyo munsi bikaba vyatangurijwe no gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'umuganwa Rudoviko Rwagasore ari nawe yarondeye iyo ntahe yo kwikukira ku Burundi. Mumenya yuko abateye iteka ivyo birori harimwo umukuru w'igihugu ca Chad Mohamed Idriss Deby Itno.
tukiri kuri iyi nkuru nyene abashatse kuzingamika Uburundi ngo ntibwikukire naho bari batanguye kuneshwa harabaye abarundi basumirinda babafashije gusambura no kuryanisha abarundi ahandi ho abarundi bari ku murindi nyawo kubijanye no guharanira ubwigenge kwishira no kwizana. Ibi bishikirizwa na Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ku ntwaro ya Buyoya. Tumukurikira. Haragize igihe by'ukuri hariho umurindi nyawo yuko twokwishira tukizana, ariko icabaye nuko abo bantu twarimwo twiyumvira ko bosubira iwabo bakaguma iwabo, hanyuma bakatureka natwe tukishira tukizana, koko bitakunze kubera muri twebwe nyene haciye habamwo bansumirinda, baciye bibaza bati ko abazungu bagiye reka ahubwo natwe tugire intwaro twozobasubiriza. Baraheza barazana uburyo bwo kutucamwamwo imice, intara, imirwi, hama rero turaheza natwe tubijako. Aho gutera imbere tuja mu byo kugwana, gutera imbere turavyibagira, ukwiyumvira ko turi mu gihugu turavyibagira, kwiyumvira ko dusangiye igihugu turavyibagira, amoko asubirira igihugu. Rero ugasanga abantu barimo barondera ngo gusubirana ku butegetsi ngo nkabanaka, aho kuraba ico umuntu aje gutwara aje kumarira abatwarwa n'ingene bari bukorane bafatanye mu nda, atarabaza kubarya babicaye ko canke babicaye hambavu. Ahanini rero je novuga nti haba mu Burundi canke muri Afrika mu bihugu byinshi uretse muri Ethiopia batigeze batwarwa n'abazungu, urasanga ko ahandi hose uwo mugera w'amacakubiri atandukanye usanga ko ari wo wagiye ubuza udindiza ako gatima ko kwikukira mu by'ukuri, ngo haboneke amategeko y'igihugu, haboneke intumbero demokrasi bari bihaye ko yobandanya, ngo haboneke abaza gushira mu ngiro imigambi yo guteza imbere abanyagihugu. Uyu munyepolitike tumubajije nimba Rwagasore atananiwe ivyo yari yamaze gutangura. Bamvuginyumvira avuga ko atananiwe na gato, ahubwo ko yakunda kubwira abarundi ko mwijambo ryiwe Uburundi bukironka ukwikukira yari yavuze ko azovyemera neza abonye ko ivyo yagwaniye vyose bikunze. N'ubunyene twumvirize Frederic Bamvuginyumvira. We ntiyananiwe kubera ko umunsi ashikiriza ijambo yatsinze yaravuze ati ubu rero nzemera ko twikukiye vy'ukuri, mbonye abanyagihugu ibibazo vyabo tubifise mu ntoki turiko turabitorera umuti. Ati nukuvuga ibibazo by'ubukene, ibibazo by'amatongo, ibibazo by'amashure, ibibazo byo kwiteza imbere n'ibindi. Wewe aho yashitse yaratanze intumbero kandi waradupfukamye mu nda yaragiye, ariko ikibazo cyabaye ni abarundi bamusubiriye ntibategereye ubwo butumwa, kuko baracafise inyota y'ivyabo, baracafise inda isumba imigambi y'igihugu. Ari naco gituma bitugora gutera imbere. Usanga mu buzima bwa misi yose umunyagihugu akirima kwa kundi yarima kuri basokuru na basokuruza, kandi amatongo atera yaga. Urumva ko arabuze ikibazo c'amatongo. Ukaraba iterambere, benshi bakiba mu nzu z'ivyatsi bariho ni benshi, bari ugasanga abantu bashobora kwiyunguruza n'ubundi byo bwa none ni bake. Ugasanga bafite umuyaga nkuba mu mazu ni bake cyane. Ugasanga bafise amazi mu mazu ni bake cyane. Ugasanga abafise kazoza imbere yabo ni bake. Abashobora kwigisha abana babo mu mashuri bipfuza ni bake. Abashobora kwivuza iyo bagwaye mu bitaro bipfuza ni bake. Ni kuvuga rero tuba tukiri inyuma. Rwagasore yarashitse kandi ya independence yaje we yaramaze no gusezera, ariko abamusubiriye vy'ukuri vyarabananiye gutegera ico umuganwa Rudoviko Rwagasore yipfuza. Uwo akaba yari Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu.
mu gihe Uburundi n'abarundi bari baramutse bahimbaza isabukuru y'imyaka 62 Uburundi bumaze bwikukiye mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politike ahabereye ivyo birori nyene bazindutse batoragura inyandiko zitagira umukono hari kuri uyu wa mbere mu Kakaro umwaka wa 2024 izo nyandiko zikaba ziyamiriza umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ko n'abarundi aboroshe n'abahambaye bakwiye kumugwaniriza hamwe. Viator Tohi haragira Mungu arabandanya n'inkuru. Izo nzandiko zitagira umukono zazindutse zitogwa mu bice bitandukanye bigize intara ya Gitega na cyane cyane ahitwa kwibarabara rimanuka riva ku kibutso ca Musenyeri Ruhuna ku Mushasha ku kabare k'abasirikare kitwa Imbanza guseruka mu kigwati Ecofor Tegama n'ahandi. Ivyo bikaba vyabaye mu gihe ngaho ku mugwa mukuru wa politike Igitega hari haramutse habera ibirori byo guhimbaza isabukuru yo kwikukira ku nshuro ya 62 naho abanyagihugu baba mu duce dutandukanye twatowemwo izo zandiko mu kinyamazuru bita tract bakaba bari batekewe n'ubwoba. Bamwe mu baganiriye na Radio Peace FM y'Ugwaruka bavuga ko batekewe n'ubwoba inyuma yo kumva ivyanditswe kuri izo mapuro. Aha bakibaza ko umwanya n'umwanya umutekano ushobora guhungabana. Ni mu gihe izo zandiko zose zatowe zanditswe n'abantu bataramenyekana kandi bandika ko biyamirije ubutegetsi bwa Ndayishimiye Varisito kuko amabi yose agize umuntu bamaze kuyabona atakindi gisigaye atari ukwigwana ko ku ntwaro ya Ndayishimiye. Izo zandiko ahanini zihamagarira abarundi kurinda bakajya umutima menyo bakanka guhagagwa ku gakanu yaba abahambaye n'aboroshe ko bose bakwiye guhagurukira rimwe bafatanye mu nda mu kugwanya intwaro ya CNDD FDD. Aho bagarutse ahanini kukungene umukuru w'igihugu abakina ku mivyimba ko we ibigega bibogaboga ibifungurwa kandi ko atamurundi n'umwe amurusha amahera mu gihe umunyagihugu atubitse wavubi. Viator Tohi haragira Mungu ndagushimire ariko ndanakumenyesha ko umushinga amateka hoze Hakizimana yagize icashikiriza kuri we agatera intege abagize ico ciyumviro co gushira habona akababakiye kurikira. Kigikiye cyane ico ciyumviro cyabo bantu b'Igitega bagize bati tuve hasi kuko birateye isoni nta n'ugitinya kubivuga kuko ni ibintu byo nyene byivuga. Iyo igihugu y'ibintu abantu batagigirayo bacira nayo bamira baraheza bakiheba bakerekana nabo aho bahagaze n'icyo babwirizwa gukora. Abarundi rero babwirizwa kwerekana bonyene ko babwirizwa kwitabara kuko Imana yo nyene yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Nta muntu aza kwicara ku Barundi gushikaho abagira abantu babasezi, abantu batagira icyo biha, abantu batagishobora kwiyunguruza, abantu batagishobora kuvuza ababo, abantu batagishobora gufata urugendo kubagiye bashaka, abantu baboherwa mu gihugu gushikaho bugari mvire ngo ntihagire ngo umuntu n'umwe ngo asohoka nk'uko igihugu ari icyo bonyene ari urugo baguze bonyene bategeka uko bashaka bagakoresha uko bashaka. Erega abo bantu n'ukuri abantu bose bari bakwiye kubafata ahubwo bakababoha bonyene tukababoha hanyuma tukabereka yuko abarundi bajya bakaravye kuko ahandi baragaye abarundi barabita babahana novuga ko baduhanye n'imbwa kuko biteye isoni n'ibintu by'akamaramaza agahomera bunwa. Abarundi bose rero bose jewe ndabinginze mfatanije nabo batanze iryo tangazo ko tubwirizwa kuva hasi aho turi hose kugira twisubize kwa gateka, twisubize ku buntu ubwo baratwatse ubuntu basigaye turi iciro ry'umugani aho abatubonye bitwengera ukamengo ntitukira abantu. N'ahantu hari abantu ushobora kwicara ukamenga uri kimuga bakakugirira ibyo bashaka byose, aho wawe abashobora kumugira uko bashaka ubona bamwica bamuboha bamugira gute wewe ubona ntunakoma induru. Birababaje cyane.
uwo akaba yari umufasoni Rose Hakizimana umushingamateka yahunze igihugu kubera intureka za 2015 zari zishingiye ku kiringo nkorabara ariryo nkomoko y'amabi yose abarundi barimwo. Hari umwana w'umwigeme afise imyaka 6 y'amavuko yononewe ubuzima n'abagizi ba nabi bamufashe ku nguvu, ico bita violence sexuelle mu Gifaransa, hari mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu igerekerezo rya 2026 ruheshi uno mwaka, nk'uko vyemezwa n'abavyeyi biwe baba ahitwa Mugika ku mutumba wa Kinyami komine n'intara ya Ngozi. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko umuvyeyi wiwe yamutumye kuja kugura isabuni igihe c'isaha imwe ijoro ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2026 ruheshi, hafi yaho baba ngo bararindira ko agaruka barahebura, niko kuja mu vyambu barondera hose barabura. Mu gitondo cyo kuri uwo wa kane igenekerezo rya 27 ruheshi ngo bahavuye basanga uwo mwana mu manga nini iri aho nyene Mugika yataye ubwenge, ngo bikaboneka ko abamufashe ku nguvu bamwononye cane. Ni mu gihe n'abajeje intwaro ku mutumba Kinyami bemeza ko bamenye ibijanye n'ibura ry'uwo mwana. Uwo mwana akaba ariko arakurikiranwa n'abaganga mu bitaro bikuru vy'Ingozi kugira barabe ko bomugarurira ubuzima. Inyuma yo gukubagurwa no gufungwa, Jehaha Nibigira umumenyesha makuru w'insamirizi n'imbonesha kure radio television Isanganiro RT yahavuye arekugwa, nkuko vyemezwa na Makoto Karori asanzwe arongoye Isanganiro. Ngo Jehaha Nibigira yaratondeye igitoro aho yafata isanamu y'abapolisi bariko barakubagurira umwene gihugu ku murongo kuri station y'igitoro yo mu gisagara ca Gitega. Ngo niko guca afatwa, ariko arafata ayo masanamu arakubagurwa maze baca bamujana kumufunga. Inyuma y'umwanya mutoyi uwo mumenyesha makuru w'Isanganiro akaba yavuye arekugwa, nkuko vyemezwa n'uwo muyobozi wiwe, aho agira ko anegura inyifato ya komiseri ajejwe igipolisi muri komine Gitega yakoze ivyo. Mu gusozera ya makuru, icikagurika ry'umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura ryo barigiye kugabanuka. Ibrahimu Uwizeye umushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka atanga icizere ko mu mpera z'indwi twatanguye hashobora kwiyongera umuyaga nkuba ungana na megawate 10 uvuye ku rugero rwa kaburantwa 16 bitegekanijwe ko ruzotanga megawate zose hamwe zingana na 20. Uwo mushikiranganje ikindi amenyesha gituma haba icikagurika ry'umuyaga nkuba n'ugusaza kw'imihora insinga zitwara umuyaga nkuba, aho ngo iyo mihora yashizweho mu myaka y'igihumbi 1960 kuduga. Aha naho nyene amenyesha ko ivyigwa vyakozwe vyo gusubiramwo iyo mihora eka n'amafaranga agenewe uwo mugambi yaramaze kwemezwa n'inama nshikiranganje. Ikindi ngo haramaze gutunganywa ishigwaho ry'ishirahamwe rizofasha gutora ishirahamwe rimwe mu mashirahamwe azoba yahiganiwe kurangura uwo mugambi. Ivyo akaba yabishikirije mu kiganiro n'abashikiranganje kiriko kiraremesherezwa mu bumanuko bw'igihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Amakuru twari twabateguriye nahagarukiye. Nshimire mwese mwayakurikiranye, ntibagiye uruganda rwacu rwayatorokanije rukanayabashikiriza, ntibagiye kandi Yves Irakoze yatumye aya majwi abashikira, nayo Jeanne d'Arc Gikundiro mujena ariko ndayabashikiriza. Mu nkundire dusubire duhana isango ku munsi w'ejo na gahwana.